Ndabaramukije mwese mudukwirikira ndabahaye nekaze muri aya makuru tugira tubashikirize. Aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Incamake y'aya makuru tugiye kubashikiriza ejo ku munsi wa mbere niho hasozegwa igikorwa c'abatavuga rumwe na leta bamaze imisi Arusha aho hari hitezwe ibiganiro ariko bikaba bitabaye. Umufasha mu matati abicishije kuwa muserukiye akaba avuga ko bagiye gutanga icegeranyo ku muhuza w'amatati y'u Burundi. Abari bitavye ivyo biganiro bo ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bakavuga ko mu gihe inyishu itova mu nama y'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ko ibintu vyoca bisubira mu minwe y'umuryango w'ibihugu vya Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo injyane mu Burundi zihere. Nayo ngo kubona bategeka ko mu mashirahamwe imvamakungu ari mu Burundi hisungwa ibitigiri vy'ubwoko ngo nukutubahiriza amasezerano y'Arusha kuko atana hamwe vyanditswe muri ayo masezerano ko muri ayo mashirahamwe hajamwo ivyo kubahiriza ubwoko. Mu kanya duca tubabwira idonido ry'aya makuru. Ndasubiye kubaramutsa ku munsi w'ejo wa mbere niho hasozegwa imisi bari bamaze bariko baravugana ibijanye n'injyane ziri mu Burundi. Abo n'abatavuga rumwe hari hitezwe ko bahura n'uruhande rwa leta ariko leta ikaba itigeze yitaba. William Benjamin Mukapa umufasha mu matati y'u Burundi akaba avuga ko bagiye gutanga icegeranyo ku muhuza w'abarundi ari we umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyo nawe akaba azosubira agaha icegeranyo abamutumye aribo abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko nko tubigirwa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo intumwa yacu idasanzwe hariya Arusha. Rais mstaafu Benjamin William Mkapa ataangalia yale mapendekezo ambayo yametoka kwa serikali, kwa upinzani na kwa hili group. Uyu n'umuhanuzi mukuru umufasha mu matati y'abarundi yareka atanga ikiganiro kubamenyesha makuru igihe hasozegwa ibiganiro bigira gatanu bihuza abarundi vyariko bibera mu gisagara ca Arusha ni mu gihugu ca Tanzania. William Benjamin Mkapa akaba yamaze ikiringo gishika ku isaha ariko arabona nawe batavuga rumwe na leta bose bari hano muri Tanzania. Uwo mwanya bamaranye akaba ko ari kumushikiriza urwandiko abo batavuga rumwe na leta bashize hamwe kugira Burundi busohoke mu njyane burimwo. Ambassadeur David Kapia umuhanuzi mukuru wa Mkapa akaba yabwiye abamenyesha makuru ku gikorwa c'umufasha matati y'abarundi giheze. Ils ont travaillé pendant 5 jours. Ils ont aujourd'hui produit bakoze mu minsi 5 bakaba bashitse uno munsi ku rupapuro rw'inzira bahurije ko bose rurimwo ivyo basaba ari navyo bashikirije umufasha mu gatondo ko kuri uno munsi. Umufasha yashimye cyane ukungene bashoboye gukorera hamwe nk'umugwi umwe atangorane n'imwe. Umufasha rero agiye gusuzuma urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza uguye Entebbe hamwe na runo rupapuro rw'inzira kugira caja kuraba umuhuza umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni amubwire ivyavuyemwo. Mu nyuma y'ivyo bikorwa umuhuza Museveni azoshashikiriza ivyo bashitse ko inama y'abakuru b'ibihugu bya kano karere. Iyo nama nayo izoheza ifata ingingo. Les propositions, ensuite le sommet va donner la feuille de route. Umuhanuzi mukuru umufasha matati y'abarundi David Kapia akaba yamenyesheje ko ikibazo ubu kigeze mu minwe y'umuhuza matati y'abarundi Yoweri Museveni. Yongera yibutsa ko Mukapa we yari umufasha. Ubu ngo hageze ko umuhuza hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira babandanye ico gikorwa. Amakuru avanga Arusha amenyesha ko umuhuza Yoweri Museveni arongoye igihugu ca Uganda ari wagiye kugerageza gusubira kwicarika abanyepolitiki b'abarundi ku mezi imwe y'ibiganiro. Kugurunani Sinahede rubicishije ku munyamabanga w'abwanise niyo nkuru bavuga ko umufasha mu matati y'u Burundi akwiye gushikiriza ivyo bafunditse hanyuma bakabishikira nawe akabishikiriza umukuru w'igihugu ca Uganda. Nayo ngo ikibazo c'amatora yo mwaka wa 2020 ntawo bivuga ubu kuko atana kimwe cemeza yuko ayo matora yoshobora kuba uravye icuka kiri mu Burundi muri iki gihe. Anise niyo nkuru. Twabanje kwerekana ko habaye ingorane
z'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Izo ngorane nuko twasanze ibihugu biri muri aka karere ari navyo vyari vyishinze kuzogerageza gutora inyishu z'ingorane z'u Burundi bitakoze nk'uko vyari gukora. Tumaze kwerekana izo ngorane ingene zagenze tuvuga tuti ubu tugomba ko leta ko ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ryo muri Afrika Union Africaine ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byofata ikibazo cy'u Burundi bikakigira ikibazo gikomeye byotora umuti n'ingoga cyane cyane. Ikindi twaciye dusaba nuko kugira ngo habe mu gihe amatora azoba ko ntituzi yuko azoba mu 2020 canke ahazobera hose, hari ibintu byoshigwa imbere kugira ngo aya matora agende neza igihe azobera hose. Hariho kurikura abafungiwe ubusa, hariho impunzi zotaha, hariho abanyepolitike botaha, hariho n'ingene umutekano wabo abo bose botaha ukubahirizwa. Hari ibintu byinshi twasabye yuko amakungu yogerageza yashira inguvu zikwiye ku Burundi kugira ngo ivyo bintu bibe amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba. Mugabo twebwe ntivuga ngo amatora azoba mu 2020, tuvuga igihe cyose ayo matora azobera azobe hamaze kuboneka ibintu vyotuma ayo matora agenda neza. Ubwa mbere twashaka yuko Union Africaine ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika ryoca risubira rigafata ikibazo cy'ubunini mu ntoke bakaturonderera uwundi muhuza, kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Ni kuvuga yuko umuhuza ari we perezida w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni, twasanze ko ikibazo cy'u Burundi atacitayeho cyane. Tukagira tuti ibihugu bihurikiye irishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika ariryo ryahaye ububasha ibihugu byo muri aka karere kugira ngo navyo byige kandi bitorere umuti ikibazo cy'u Burundi, basubire bagisubiremwo, basubire barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cy'u Burundi. Uko niko kandi abo mu mizero y'abarundi babivuga. Tashiano Sibomana asanzwe ari umuvugizi w'ubwo runani akavuga yuko mu gihe vyoshika bakagira ntihagire ikiva mu nama y'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika, vyoba bigaragara neza yuko ikibazo cabarengeye maze kigafata abagishoboye, na cyane cyane aho akavuga abasanzwe bafise uruhara mu masezerano y'Arusha yo mwaka wa 2020. Abo nabo akaba ari umuryango w'ibihugu vya Afrika n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Ahandi abo bakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko bakarekera ikibazo abagishoboye. Ishiramwe mpuzamakungu ONU n'ishiramwe ry'ubumwe bw'ibihugu byo muri Afrika, Union Africaine, nizo zijejwe kubumbatira amahoro n'umutekano ku isi. Zikaba mbere arizo zari zafashe iya mbere mu kuzohagararira iyubahirizwa n'ikurikizwa y'amasezerano y'amahoro y'Arusha. Tuti rero kubera ayo mashiramwe mpuzamakungu abiri ariyo twovuga ko ishiramwe ryo muri aka karere ryakora ku butumwa ryahawe n'ayo mashiramwe mpuzamakungu abiri, yategerezwa kumiza kwijisho aka karere ayo mashiramwe abiri akaraba koko ibi bihugu byo muri aka karere vyemeye gukora akazi kabo bariko bagakora neza. Tuterevye ntivyabaye, arico gituma urwandiko twarushikirije umufasha w'umuhuza, tukarushikirija n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishirahamwe Union Africaine kugira ngo tubereke ko naho simbona ingene no bivuga mu Gifaransa le principe de la subsidiarité, no kuvuga amashirahamwe yo mu burere akora ku izina rya ONU canke rya Union Africaine, urumva
uruhara runini ayo mashirahamwe ararugumana. Tuti rero ko abaka karere katakoze neza mwategerezwa kubakebura hakiri kare, mugabo naho bitabaye hakiri kare nkuko twavyifuza, n'ubu muracafise uburenganzira n'ububasha n'uburyo bwo guhinyanyura ibitagenze neza. Arico gituma twabashikirije ku rwandiko kugira ngo tuzorabe ico hinduka. Tuti mbere kubitwerekeye tubona yuko niyo nama y'abakuru b'ibihugu itafata ingingo ishimisha abarundi, twasavye ko ico kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine, bagaheza bakaraba urundi rwego go kwigirwamwo ico kibazo c'Uburundi. Vyumvikana ko mushaka abandi bahuza bashaka ivyo biragaragara kuko urumva umufasha w'umuhuza wiyamaze kuvuga ati jewe hanje nabo twakoranye turahejeje, ati niyo umuhuza ibihugu vyabona ko yobandanya ivyo n'uburenganzira bwabo kandi n'uburenganzira bw'umuhuza. Niyo bakuru b'ibihugu babona bati dukoranye mu nama yacu nitwego ubu tugiye gufata mu mico ico kibazo, ati ivyo barabifitiye ububasha kandi nivyo nzoshikiriza. Ubu rero iyo nama y'abo bakuru b'ibihugu idashitse ku nyishu y'ikibazo c'u Burundi, twasavye ko ishiramwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine boja hamwe bakaraba murundi gwego ico kibazo cyo kwigwa. No kuvuga ko muri aka karere atagushaka kwabonetse, arico gituma dushitse ubu munsi leta itigeze yerekana yuko hari abantu bayitera igitsure kugira ngo uje mu biganiro koko. Umugambwe Sawanyafrodebu wo uvuga ko urindiriye umwaka wa 2020 kugira witabire ayo matora, ariko Pierre Claver Nahimana awurongoye akavuga ko hakwiye kuba icuka ciza gishobora guha icizere abashaka kuja mu matora ko bashobora kuba batekaniwe. Kurikira Petero Claver Nahimana. Aho umugambwe Sawanyafrodebu uhagaze, yaba abari hagati mu gihugu, yaba leta, yaba n'imigambwe iri hagati mu gihugu, yaba n'abari hanze, mu gihe duhurije ku ntumbero tubona zubaka turakorana. Noneho ni ngombwa yuko baba bari hagati mu gihugu, baba bari hanze mu gihugu bazotegerezwa guhwanira kuco bumvikanye kugira twubake igihugu cacu. Urumva rero muri iyo ntumbero twebwe dukorana nabo bose bavuga bati twubake igihugu cacu mu mahoro, umutekano, utanga ivyiyumviro vyubaka. Twebwe turavuga tuti kugira amatora agende neza, nibijya twanditse muri rya rwandiko, turasaba yuko ibintu byinshi bikorwa, nko gutahukana impunzi, nko gufungura imfungwa za politiki, canke nko gushiraho amategeko agenga amatora ameze neza, n'ibindi byinshi biteza gukorwa kugira ngo amatora agende neza. Ivyo turavyemera, ariko mu gihe bitabaye twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe Sawanyafrodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba. Niyo ngingo twamaze gufata, ariko tuguma dusaba yuko ababijejwe leta y'u Burundi n'abandi amakungu n'abandi bateza kuguma bakora ibishoboka vyose kugira ngo ayo bashireho ibintu byotuma ayo matora agenda neza. Nibaza yuko mu byo dusaba hari bimwe bizoshoboka, nkumbure n'ibindi bishobora kudashoboka, ariko bizogenda kose ayo matora umugambwe Sawanyafrodebu uzoyajamwo. Mu guheza gw'ikibazo c'ubwoko cyane cyane mu mashirahamwe mvamakungu ari mu Burundi, nta na hamwe vyanditswe mu masezerano yi Arusha yo mu mwaka wa 2020, bikavugwa na Alphonse Rugambarara yari mu bateye umukono kuri ayo masezerano, ahavuga ko atana hamwe vyari vyanditswe, akavuga ko ari ingendo ya leta yo gushaka konona ibisata vyose vy'igihugu. Kurikira Dr Alphonse Rugambarara. Bisata byose by'igihugu, ubushatse kubishira mu bisata byose by'igihugu bobwira no mu miryango baze baronke 60-40% niba ari ivyo. Mugabo ahanini igituma twabishize imbere no kwari kugira abarundi baronka umwanya kumenya gukora hamwe, yuko ivyo byatumye abantu bafata ibigwanisho vyohera, yuko atanumwe azokumirwa, mugabo ntivyari ibintu bizomara imyaka n'imyaka. Ico ni cambere. Ica kabiri, hariho itegeko twari twasabye yuko rizoba
ritandukanya ibibanza bya politike n'ibibanza mu gifaransa bita technique. Ni ukuvuga ntiwoza gushyira imbere ushaka ko igihugu gitunganirwe, ntiwoza gushyira imbere ibyo by'amoko, woshyira imbere ubwa mbere ubushobozi muri iki niki. Niyo n'abarundi batoba bahari woshyiramo n'umunyamahanga, kuko ubona yuko umunyamahanga bishobora kugira akamaro muri aka kazi naka. Ibyo bita le technique rero nico twashize imbere, kandi iryo tegeko rirahari ntibarirenge ko ryashinzwe kuri mu gihe President Ndayizeye yarogora igihugu. Iryo tegeko ryaratowe n'inama nshingamateka. Ubu rero ibyo bariko barazana ntibijanye n'iryo tegeko, kandi ntibijanye no gushyira imbere iterambere. Nk'uko nabivuze, ubwoko ntibwari bukenewe gushirwa imbere, kuko n'umunyamahanga ubona ko ashoboye kurusha abarundi mu kintu kinaka, uwo mushyira imbere akarongora igisata giteza imbere abarundi. Nino ngaha duce turangiriza amakuru twarateguye kubashikiriza, tukaba tubashimiye mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira. Ayandi ni ku Isango rikurikira.